ahubwo nawe nyimbo bishaka habibi come to Dubai reka ntagafutu kaje ariko ndaja gusheta mu banye Dubai bavandi mwiriwe kirigwana na satani mu musarani gasana nawe yarinze ngo nyoko abaye mama wahora gutuma kuja gusheta gafutu mu banye Dubai kwa ndesi ahubwo nawe nimba udashaka gupeduka impande y'ikicorezo cy'uyu muhungu mahoro mabuko ari hehe be kaga kumi kawe wampanta kumbonera ngahi wawe erega amazindwi yose adataha Kasongo yeye nari no ngaho Kasongo imviriza rero mabuko ibyo muba muyayata ku nkwano z'abantu burazi inkwano jewe nakoye uwo mukobwa wawe urazi imisozi je naduze jewe urazi za Kilimanjaro je naduze ndimo ndarondera inkwano ningere mwasabye n'inkwano nyinshi ibyo muba muyayata ku nkwano z'umuntu ubungira nze ndaja mu bundi bukobwa ndamubuze ngaha nca mu bundi bukobwa amafaranga ubwo bukobwa bunja canza muyampa muri izo nkwano nabahaye Kasongo yeye amafaranga yanje yisubiriza ko je namuzanye ngaha kugira ngo azarambidura Kasongo mbona ibyo roje byo kuza mufite ku nkwano ziwanje neva nguyu hata salamu zo salamu nizikindi ndakugu ubona hari salamu je ndimo ndarara ubusa ibinyegeri byashitse intoki Allah ngire kurama Allah shaki yaje urubu ushaka kwiga aro ego shaka kuza kukuraba iramazani rageze muratangwe kuza kuturondera iramazani itarinjira kutandondera nguze kundaba Kasongo bakaraba ibaye mumbali nanga tato ushaka ukura amenyo uzoze kundabira amazani yaraheze ubira amazani irinjira muratanguye kuza nonge nze kukuraba narakwinginga uzingene nanywe byari bintunuye umubiri mumbali nanga Kasongo mbona we songa libala uboye ndayo amazani rageze muratanguye kwikiriza ngoze kukuraba nyakuraba ibaye shaki yaje atiza pridasi vubi w'inyomanga inyomanga koma inyoma ya satani cyakubwira ko nyoko wawe yibunge mu mazi yabuzwa n'iki kwibungenga yahuye n'iminsi ya Rowi Mars hamwe rero muvye ko n'icyo nari kumwe n'amawe ku munsi mukuru w'abakenyezi gakenyeriza mama wawe nkuko nazikenyeye Fata baby fata baby fata mbega mwiza twaduharage nasiga ndimye munsi y'urugo shusho twaretse nyene sweet nonuzo uratagambye uratasha uratahutse umugabo mu rugo ngira ahantu ugize imisi indwi yose udataha ngira ahantu ugize imisuri sheshe twa n'imisi sindakubwiye inyomange ndakwatamura amakofi no munsi ngira yuvuye urumva tuvyitwe kutazi ko turi muri Rowi Mars Rowi Mars y'indwi yose umaze indwi yose udatahuca umbwira ngo waruri ngo muri Rowi Mars babigishije ko muzoza murataha indwi yose ihetse ahubwo nagusoneye kuba natashe ku indwi ntumva yuko ari Rowi Mars canke ntuzi Rowi Mars cyari wansoneye kubera ari we wankoye sibyo oya nagomba ndakubwira yuko Rowi Mars tumara imisi 8 ariko kwera ndagukunda nk'umugabo wanje inze ngaha ku munsi w'indwi urumva yuko ejo nawe uretse kugira ndagwebere nk'umugabo mu magambo make wampfuye agasoni ucibuza ku munsi w'indwi oya umugabo mwiza nawe ucitangura ibindi uri je nawe ninde yakweye uwundi uri bukinyire mwankandamije none nyoko wawe mumbwira ngo uzane inkwano nyinshi ubu utambuye kuzarira ibintu by'amanyanga ngaha anya izi mpuzu rero ikintu gitangaje izi mpuzu wazikuye je nta mpuzu zimeze nk'uko ndakugurira muri munsi wambara ibitenge mugabo rero izi mpuzu wambaye Rowi Mars nibigeze unambwira ati je ndagiye nzogaruka indwi yose iheze urambwira rero iyo amafaranga wayakuye yo kugura izo mpuzu wongera umbwire n'imisi umaze ibyo wajya wajya amabuye wajya ndakwatambura amakofi ntuzura urambyimgiriza kwituru jewe
ayi nkoko zivuye he aha mu buraya zivuye ubwo buraya twobukora gute kandi muri ro w'imarisi haba hari abagore gusa nta n'umugabo bayemerewe no kuraba gutbona guca ivyemewe izi mpuzu zavuye Mumbali nanga. izi sibaze Kasongo ni baze songa libala. sawa urakoze ngira rito baze aho wazikuye reka kutidinga yambirito pata wote kutakwatuza jama kofe jonzu ankinisha jewe wewe girito pata wazikuye nesi cara majani cazinguye amajani wazikuguriki bubaye bwa kangaye Kasongo bubaye bwa gatatu Mumbali nanga. amajani nyakutoboka muriki ukiwe na amajani Songa libala. Sobanura ngo amajani yakuguriye impuzu zo kuja kuri ro w'imarse niyo muvanye no muvuye muri ro w'imarse nawe haheze indwi yose adataha wese nakubwiye ko atabagabo tujana tugenda turi abagore gusa aba ari umunsi w'abagore kata foto nimwe ndabona yo muri mu gisare muri abagore gusa kata foto nimwe ndabona ari he nta foto nimwe ndigera mbona muvuga ati twebwe turi abagore gusa abagabo bacu nimugire ikibazo nta bagabo barimo baratwitunira mu bisubira mwe wowe kumena kwa Ramazani yarega ifoto ntiziba zemeye shenyoko shenyoko ubu nta kintu dusubira kuvugana ja kwa Ramazani cyangwa uje kwa nyoko wawe none shereka ndakubwira impamvu Ramazani yanguriye zino bazi urazi imisi yose ndakubwiye ikintu kugira ugikore ni mpaka umwaka uheze canke yenda kuja kwitwara kwa mama wawe none je ushaka nkori bivuze ngo Ramazani ni umusabye ikintu ni waca kwakwanya kuba ariko nawe mukumuha urakwapanya oya jesi nigenda muha nawe nyene reka gufata ibintu ko bitari napungujijwe kuva kera je ndakwihanira Ramazani rero muhuriye kuki Ramazani muhuriye kuki gutakugurira impuzu duhuriye kwa ayo mafaranga amafaranga nyene uba wayakoreye mu buki mu buraya ntibyari ibyo ariko kuvuga uburaya ntubuzi ndabuzi nyene muhora mumukora mwe na Ramazani bivuze ngo urazi n'ingene ndazitanga ico kiraguhama njire nyirekera nigire kuri mama mama tiyo bayaje ahubwo emera yuko wari uja mu buraya nkuko natwe duhora twubujana nako nkuko duhora tuja mu musi mukuru w'abakenyezi Kasongo Mumbali nanga. Kasongo mbona wewe. alo Songa libala. aha mwese nababariye kuva kare sinababwiye ko umwe atwara miliyoni 8 shirize miliyoni 8 n'izi niko nyene kuba twaritabiriye umunsi mukuru w'abakenyezi uzopfa nabi ni muzosubira kwitabira umunsi mukuru w'abakenyezi ryari Kasongo bene ariko urambwira ngo nje kwa mama Mumbali nanga. ewe ndagiye kwa mama none mama jepe ndakubatse nibo bandongoye cyane je nakurongoye wewe umviriza wagiye muri iyo misi mikuru yanyu ntiwanansezeye ari hehe ucuragenda ucuherayo umviriza ndakubwira ikintu uzocugumayo ntuzongeye kandi ugarukire mu rugo no ku muryango wanjye ntuzunyareko wanyumvise Shaki. Yaja. Shaki. Yaja. Shaki. Yaja. Shaki. Yaja. muvandi ubwo si we tizi Shagi akakanyuranye bagiye n'ibihe bibi twacanyemo. Yesu wabambwe ku musaraba uzira ubwoko bw'abahungu bufise imishatsi nk'iy'abakobwa erega mungu warahinze udushatsi warahindutse ubu Yesu we tizi boye yambwira wahora i Dubai Ntara za Dubai hariya. niyo mpamvu erega nyoko wabo yaguma aca ku rembo ry'iwanje ambwira ngo wa muhungu wanje ngo yaragiye i Dubai ngo ubu ntakibarizwa mu Burundi nkavuga ati mama yangu umuntu twakinanye umupira yarameze nk'imayibobo nta Dubai yoyikura he ariko warahindutse freshere zaraje ubu nabwabwirabure bwaragiye imishatsi rero warayihinza hinda ukuntu nyene nk'abakobwa freshere ni sawa Naha. Ntuzi ko za Dubai zihindura abantu. Dubai Ubu ndifunze neza mutama n'amahera ni yose. umeze neza Ni neza cyane. none muvande kana kugira ikintu kimwe ukuri ko Imana mvuye hariya nirebesha uyu muntu ndakureba mvuga ati uriya muntu kumenga ndamuzi sivyo rero narebye mpungu uri ciyo usa neza n'ukuri ko Imana Nta bubeshi burimo. n'ukuri ko Imana usa neza sinkakererega kera wari waravyimbye imisaya ubu imisaya yaragororotse umutwe wambara na kavumba wari Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Kasongo. wa barakatuh. Abdulrahman Latif. Kweli Latif. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Wallahi. Sasa tizi boy. Wallahi ndagusaba akantu kamwe. Ni service imwe gusa. Urabona uvuye i Dubai. Wallahi tizi boy umuntu wari wese akurebye. Wallahi umefanikiwa. Ukuri wararondeye Ivyo nyene. Rero tizi boy akantu je nashaka. Tizi boy nyereka inzira waciye muri kuri kwimana.
je ndumye ubukene buravuze umuduha muhira inzara ihere mu kungihera mu mugongo abana bo n'umugore sinkironka nirasiyo yo kuba nukuri kw'Imana ndumye we nubona ko uko wahasize nuba ariko hakimeze muhira kubunya turumye ahubwo nanje nimba ufise inzira y'ahantu woba waraciye